Ndasubiye kubaramutsa ndabahaye nikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance incamake imbere yuko tubashikiriza idondo rya ya makuru ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Amnesty International riravuga yuko riraje ishinga n'itahukanwa ry'impunzi z'abarundi muri Tanzania rivugwa ryumvikanye ko hagati y'igihugu ca Tanzania n'u Burundi. Iryo shirahamwe rigahamagarira impande zose kubahiriza amategeko y'izo mpunzi z'abarundi. Igihugu ca Tanzania n'u Burundi naho bumvikanye gutahukana izo mpunzi z'abarundi ziri muri Tanzania, ariko n'ababuzwe irengero eka n'abandi bagiriwe ubwicanyi butandukanye imiryango yabo ntiyemerewe gusaba ubutungane mu Burundi. Muza gukurikira muri aya makuru ivyashikiye Leopold Habarugira umunywanyi wa IPD zigamibanga yanyurujwe n'ubu akaba atabutungane burakogwa kw'iryo nyuruzwa giwe mu gihe bivugwa ko yanyurujwe n'inzego za leta. Muri aya makuru nyene muraza gukurikira ivyashikirijwe n'abahinga bishira mu mpuzamakungu ONU mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru aho bamenyesha aho ibikorwa vyabo bigeze gukora amatohoza kuma bari karakogwa mu Burundi. Mukanya ni Donido. Ndasubiye kubaramutsa umugwi w'amatohoza w'ishiramwe mpuzamakungu ONU ku Burundi. Ibikorwa vyawo bizotuma amabi yakozwe atazimangana mu Burundi, na cane ko uwo mugwi ushikira abakorewe amabi iyo bari bakavuga uko vyabagendeye. Vyavuzwe na Doudou Diène asanzwe arongoye uwo mugwi hari mu kiganiro abagize uwo mugwi w'amatohoza wagiranye ku buhinga bwa none n'abamenyesha makuru kurikira Doudou Diène. Qu'est-ce que nous faisons pour que le peuple burundais n'ait pas l'impression d'être abandonné? Mbega turiko dukora iki kugira abarundi ntibibagirwe? Icambere twishimikije ikiringo dufise, abarundi bomenya ko mwishirahamwe mpuzamakungu dukurikirana amabi akogwa mwihonyangwa ry'agateka kazina muntu. No kuvuga ko ivyo bikenewe cyane. Igituma haba ivyo vy'uguhonyanga agateka kazina muntu no kutabivuga hamwe nuko bitagaragara. Kutavuga ayo mabi ntibiheze kandi ngo bimenyekane. Ubu hariho imigwi ijejwe amatohoza, hariho kandi uburyo budasanzwe bwategekanijwe bwo kubikurikirana. Nta gihugu na kimwe rero gishobora gukora ayo mabi yo guhonyanga agateka kazina muntu ngo biheze ntibimenyekane. Twebwe rero turi muri abo bagize iyo migwi. Aho rero barahihendera, nta kintu na kimwe kidaheza ngo kimenyekane. Ica kabiri dukora kuvyerekeye abanyagihugu, ntituguma i Geneve gusa canke New York n'ahandi. Abo dukorana bakora ibikorwa bidasanzwe kuko bishikira ku rubuga. Nivyo ntidushobora gushika ku butaka bw'u Burundi, ariko igihe twahabwa ikiringo abakozi baciye baja mu bihugu byose birimwe impunzi z'abarundi kwibariza abasinzikarijwe ubuzima, kuvuga ivyababayeko. Abo rero akaba ari isoko ry'amatohoza yacu. Ico ni ikintu nyamukuru. Igikorwa ca gatatu nk'umugwi ujejwe amatohoza ku banyagihugu b'abarundi nuko uwo mugwi utakoreye gusa kuguhonyanga agateka kazina muntu n'ivya politiki, ariko warakoreye no kubijanye n'ubutunzi n'imibano. None guhonyanga agateka kazina muntu bigira intambamye ku mibano gute? No kuvuga bihindura uko babayeho, bikazana ubukene, ukutangana mu vy'imibano, ingorane mu bikorwa vyabo vya misi yose, mu ndero hamwe no kubura akazi. Umugwi rero wafashe ingingo yo kubikorerako. Ntitubikorerako gusa mu kubwira abanyagihugu na nkuru nziza amabi imbonerakure zikora, ahubwo turashaka kumenya ko abana b'u Burundi bafise uburenganzira bwo kwiga, ko bavuzwa, ko baronka ubuzi n'ibindi, kubera ari byo bintu nyamukuru. Si votre mari a un emploi, etc. Et donc je pense que cette dimension-là elle est fondamentale. Kubw'umupfasoni Françoise Hampson umwe mu bagize uwo mugwi, leta y'u Burundi naho yica amatwi ku vyegeranyo vy'uwo mugwi, impera n'imperuka ivyo vyegeranyo bizoteba bibakoreko, naho batemererwa gushika mu Burundi ntibibuza ko bakoresha ubuhinga bakamenya ivyago biriko birashikira abarundi. Kurikira Françoise Hampson. Dans le futur, quand il y aurait un changement au Burundi, et nous espérons que c'est le plus vite
possible. Muri kazoza nihabaho impinduka mu Burundi kandi twizera ko ari vuba cyane. Nihabaho iyo mpinduka bizosaba ko abategetsi bose n'abanyagihugu muri rusangi bagerageza kwisunga ivyegeranyo tugenda turafata. Mbega mu gihe ivyo vyegeranyo bitoba bihari, mu gihe mu myaka 200 hokenerwa kuraba ivyabaye muri kahise, byogorana cyane mu gihe atacegeranyo kihari. Igikorwa rero c'ivyegeranyo no kugira ngo bizobe icabona c'ivyabaye mu gihe igihugu cyo bihakana canke kigahakana ibivuye mu butungane. Muri ico gihe byoba bigoye cyane kuronka ikindi cyo kwerekana ivyabaye. Kubijanye nuko ataburenganzira dufise bwo kuja mu Burundi, twovuga ko ariho nyangwa ry'amategeko, ariko ivyo ntibitubuza gukora. Imbere y'inama batubwira ngo ni gute dushobora gufata icegeranyo kandi tutagiye mu Burundi, ariko hari ubundi buryo bwo kuhashika dukoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi, tugakorana n'abantu bari mu Burundi. Nta kubareka ngo bame batanga ivyireguzo vyabo ko umuntu atari mu Burundi adashobora gutanga icegeranyo. Mu gihe Uburundi bwo tugira ngo tujeyo, byo tugora cyane kuvugana n'abanyagihugu kumva z'umutekano wabo. Abantu bonyene twovuganye na bene gihugu hamwe n'abahuye n'ibibazo by'intwaro ihari. None mwumva hari uburenganzira bafise bwo kuvuga? Byoba ari bibacisha agatwe. Kubijanye n'agacerere, mbega kuba ishirahamwe mpuzamakungu riri mu gacerere bisigura ko rishigikiye ibiba? Jewe nize ibijanye n'amategeko kandi nivyo nkora ngaha n'amategeko. Mu bijanye n'amategeko, iyo umuntu atacavuze ntibisigura ko ashigikiye ibiba. Quasi juridique. Juridiquement, le silence n'est pas la complicité. Nubu turabandanya aya makuru nyuma yaho leta y'u Burundi na Tanzania bafatiye ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ku nguvu. Ishiramwe gitagateka akazina muntu Amnesty International mu itangazo ryashize ahabona risaba abegwa bose nico kibazo kugira ibishoboka byose kugira ntihagire ubuzotahukanwa ku nguvu. Iryo shirahamwe risaba rishimitse kwico gikogwa cokogwa mu mutekano niyubahirizwa rya kiremwa muntu. Bertrand Ngendakuriyo. Kubishirahamwe Amnesty International, leta y'u Burundi n'iya Tanzania zitegerezwa gukurikiza amategeko mpuzamakungu yose agenga ibijanye n'itahukanwa ry'impunzi. Aya mategeko nayo nayatomora ingene impunzi zitaha ku bushake bwazo. Aya mategeko kandi akingira impunzi ikintu cose gituma zifata inzira yo gutaha, nko kuzinaniza mu makambi, mu kuzima ivyankenegwa nk'ivyo gufungura, ibijanye n'indero yo mu mashure canke kuzitera ubwoba ibigirwa kenshi n'abarongoye igihugu. Abarongoye leta ya Tanzania bategerezwa guhumuriza izo mpunzi z'abarundi cyo kimwe n'abandi bakiza gusaba ubuhungiro mu bijanye no kubandanya babakingira. Muri iryo tangazo, ishirahamwe Amnesty International risaba igisata ca ONU kiraba impunzi ku isi HCR kuhagabira kugira ntihagire impunzi itahukanwa ku nguvu, kugira ushaka kuguma mu ikambi agume muri iryo kambi. Ishirahamwe HCR risabwa kandi kubahiriza hisunzwe amategeko abipfuje gutaha. Ishirahamwe Amnesty International ribisaba gisunze kwibijanye n'ihunyango ry'agatekazi na muntu ribandanye yibonekeza mu Burundi kuri wo wese akekwa kutavuga rumwe na leta kuva mu mwaka wa 2015. Aha mu kwibuka ko hari amasezerano yo mwibanga yari yemejwe itariki ya 24 Myandagaro uyu mwaka hagati y'umushikiranganje w'intwaro hagati wa Tanzania Kangi Lugola no Burundi Pascal Barandagiye, aho bategekanya gutangura gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania kuva mu ndwi ya kabiri y'ukwezi kw'icenda kugira itariki 31 Kigarama umwaka wa 2019 ntihagire impunzi n'imwe yoba igisigaye mu ikambi. Arakoze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Itahukanwa ku nguvu y'impunzi no guhohotera agateka ka kiremwa muntu ni bimwe mu byashikirijwe n'intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za Amerika mu karere k'ibihugu vy'ibiyaga binini. Peter Pham akaba amenyesha ko ibihugu vyashize umukono ku masezerano akingira impunzi bitegerezwa kuyubahiriza. Abivuze inyuma yaho Burundi na Tanzania biherutse gushira amasezerano yo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ku nguvu. Kurikira iyo ntumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za Amerika. Un de la mission que le secrétaire d'État m'a confiée est de aider
kimwe mu by'umunyamabanga wa leta yantumye ni gufasha umwumvikano kugira ngo impunzi zose zo muri kano karere zishobore gutaha mu bihugu byazo. Yamara amasezerano ibihugu byemeje ku bijanye n'agateka k'impunzi avuga ko impunzi zitaha gushaka kwazo ariko ntizihunguka ku nguvu. International sur le droit de réfugiés, que le rapatriement des réfugiés soit volontaire et pas forcé. Alors, j'espère que ce qui va passer, ndibaza ko ibigiye kuba ari uko zizotaha gushaka kwazo kandi ari uko bigenze amakungu azofasha nk'uko twahora tubikora mu myaka iheze, kuko dans les mois et les ans passés. Mais il faut être kwikora ku nguvu akarenganyo gusa, ahubwo ni uguhohotera agateka ka muntu. Forcé et pas seulement une injustice, c'est un crime contre le droit humain international. Kuri iryo girukanwa nyene ry'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania, kwirukana impunzi z'abarundi ngo ryoba ari ikosa rikomeye cyane leta ya Tanzania yobikoze. Kubwa Nestor Bidadanura umuhinga mu gutatura amatati ukwakira impunzi vyari bisanzwe biha isura nziza igihugu ca Tanzania. Ati abategetsi ba Tanzania bobigira bazi neza ko bashoboye izo mpunzi ko bacoye izo mpunzi mu mucanwa, ariko Nestor Bidadanure aracafise icizere ko iyo ngingo leta ishobora kuyisubirako kurikira. Barazi ko abahunze bose muri benshi batotejwe, muri benshi bishwe kandi yuko ubwicanye bukibandanya. Kugira rero leta ya Tanzania ivuga yuko impunzi z'Uburundi zibwirizwa gutaha ni ibintu bitumvikana na gatonya kandi ibintu bibabaje cyane. Turizaye yuko bazokumva ko ariko barihenda, bazokumva ko ivyo bariko barakora atari vyiza, bishogira ingaruka mbi ku mpunzi zitashe, kandi nuko nabo nyene bazokwikubita agashi bakavuga bati twari twihenze. N'abariko barakoresha n'abashaka gufasha nkuru nziza, bashaka gufasha iyo ntwari itoteza ikica, iyo intwaro yuzuyemwo abamilisien, imbonerakure zirwe zica abantu, yuko atari vyiza gusunika abantu, gusunika abavyeyi, abana ukabata muri uwo muriro. Gushika n'ubu turicizeye yuko leta ya Tanzania izo kumva ko yihenze kandi ntitinya kuvyemanga, byo bari vyiza cyane. Ariko hari biriko birakogwa vyerekana yuko bari mu nzira yo kubishira mu ngiro, kubera nk'isoko ry'Inyarugusu risa nuko ryugaye burundu. Ego ivyo nivyo ni bibi cyane, ni kibi cyane gikomeye. Yuravye impunzi babayeho nabi, ntibabazi ko baza kugufungura imisi yose, kumva rero ngo leta yugaye isoko ry'izo mpunzi, ibintu bibabaje cyane, birateye agahinda. Nibaza yuko Afrika kuza kumva yuko niba imyaka yose hagarara tukanezerwa tukavuga duti turishimye kuko twaronse independence, turishimye ati turibuka imboneza zadufashije kugwanya le colonialisme. Ivyo bivuga yuko mu ngiro ivyo dukora tubwirizwa gufata neza abanyagihugu, tubwirizwa kugira ubuntu. Iyo tutabwize rero nta tuba dutaniye nabo bitwa twarwanije bakoreshaga hotoro. Ikintu gikomeye cyane abanyafrika tabwiza kwibagira. Tukiri kuri iyo ngingo yumvikanye ko na leta y'u Burundi na Tanzania yo gutahukana impunzi mu gihugu, ni mu gihe imiryango yabuze ababo n'ubu badafite uburenganzira bwo gusaba ubutungane mu Burundi. Akarorero na ka Leopold Habarugira, umunywanyi w'umugambwe IPD Zigamibanga yanyurujwe agacagandagurwa nkuko bivugwa n'ishirahamwe Focode ribicishije mu mugambi waryo ndondeza. Inyuma y'imyaka 2 Leopold Habarugira anyurujwe ku bw'amatohoza yashikirijwe na Focode. Leopold Habarugira yanyurujwe n'abakozi biperereza igihe yariko arinonora imitsi ari kumwe n'umukenyezi wiwe muri quartier ya Mutangano. Ayo matohoza akavuga ko yoba yaciye arara agandaguwe mu nyuma atabwa mu kiyaga Tanganyika. Kurikira Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Mu gitondo cyo kuwa 12 Nyakanga mu 2017
Leopold Habarugira n'umukenyezi batwaye umwana ku ishure baca basigaho n'imodoka baca binonora imitsi bagendagenda n'amaguru baduga kuri Mutanga Nord baciye kwibarabara ritera riduga kuri Université Lumière niho haca haza imodoka yirabura y'ibiyo bitabona ihagarara imbere yabo havamwo abagabo batatu harimwo umwe yambaye impuzu z'igipolisi afise n'inkoho baca bacakira Leopold Habarugira bamuterera muri ya modoka baragenda umukenyezi aratabaza Leopold nyine aratabaza ariko ntabashobora gutabara muri ako kanya ngo baje kwita ku bantu bari bafise ibigwanisho amatohoza yakozwe n'isekeza ndondeza avuga yuko bano bantu bari abakozi b'iperereza eka mbere twaracishijemo n'amazina yabo bikavugwa kandi ko baba baciye amujana mu nzu iri mu Carama mu nyuma bamutwara mu iperereza aho yoba yaraborejwe igufa aho kandi yoba yabajijwe cyane cyane ku bijyanye n'itongo ryubatsemwo ingoro ya CNDD-FDD ijya ngoro y'igihugu kuko Leopold Habarugira ariwe yari yaratanze iryo tongo kandi impapuro z'iryo tongo rikaba zari zikiri ku izina rya Leopold Habarugira yoba kandi yanabajijwe ku bijyanye n'imigenderanire yoba yarafitaniye na Hussein Rajab ayo makuru akavuga ko mu nyuma yoba yahavuye agandagurwa n'ikiziga ciwe cyo cyatawe mu kiyaga Tanganyika ariko kandi ngaho twandanya dusaba ko habaho amatohoza yigenga atomora neza ivyashikiye Leopold Habarugira ico twamenyesha ngaha nuko Leopold Habarugira yari yarigeze guhakwa kugandagurwa mu kwezi kwa kane mu 2016 aho hari abantu bamusanze imbere y'urugo rwiwe baramurasa agira imana amasase ntiyasohoka ikindi nuko amakuru twaronse imbere y'uko agandagurwa nko mu ndwi y'imbere yaho yari yaronse amakuru yamubwira ko hariho umugambi wo kumugandagura hamwe yotaha mu Burundi ico gihe yari kwava mu gihugu ca Tanzania ariko arabaza bamwe bo mu nzego z'umutekano bari bamenyeranye bo baramwubahura bamubwira bati nta kibazo nuze nta kiza kugushikira Leopold Habarugira so ari we wese n'umuntu azwi cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD kuko yaratanze amafaranga bakiri ku rugamba ari mu babafasha kuronka uburyo bakoresha ari kandi mu baba baratabaye abana ba Petero Nkurunziza akagira n'igihe ngo yababitse bajya bahungu bakuru yoba kandi yari nafashije gose umuryango wa Petero Nkurunziza mu gihe Nkurunziza yarakiri ku rugamba yari yegereye cyane Hussein Rajab tukanibaza ko mu byo byatumye banamunyuruza cyane cyane ariyo migenderanire yagumye afitaniye na Hussein Rajab tworangiza kandi twongera ko inyuma y'urupfu rwiwe n'umuryango wiwe utorohewe bagumye batega ubwoba bagumye bacungwa kugira ngo umukenyezi wiwe yahoze ari n'umukenguza amateka ashobore gusohoka igihugu nicabaye igikorwa coroshe Nino kuraka kamo kishiramwe Focode turangirije ko amakuru tadogi kubashikiriza amakoze mese mafasha umwanya kudukurikira naho kwisango rizokurikira